Ikiza ca corona ngo kirafise ingaruka mbi mu bijanye n'ubutunzi. Aha rero ngo uca usanga leta yongereje ku buryo yahora ikoresha mu bijanye n'amagara y'abantu butari busanzwe butegekanijwe. Eka mbere ngo na ba mukerarugendo ntibaba bagitembereye neza mu gihe abo nabo bashobora kuzanira amafaranga y'agaciro igihugu. Ibi rero bigashikirizwa na Faustin Ndikumana, umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi, ariko rero hari n'ibindi byinshi yadondaguye ku bijanye n'ingaruka mbi zitewe n'ikiza ca corona. Reka tumwumvirize. Ngira ntiharaboneka icigwa kibyerekana mugabo nibaza yuko uravye no ku bindi bimwe bariko biragenda ikiza ca corona kiriko kiragira ingaruka mu by'ubutunzi cane, tunaretse n'ibi by'ingwara burya kizodusigamwo imvune cane mu bintu bijanye n'ubutunzi. Turabona corona higeze icizana ikeneye cyane amafaranga mu bijanye n'amagara y'abantu, kuvura abantu, kubashiraha, gusubira kugira gute, urabona n'ibintu bica bizana icyo bita dépenses nshasha kandi nyinshi kugira bahangane n'ico kintu. Umva mu bijanye n'amafaranga amareta bakoresha abahiyongeye ku ikindi kintu kitari citeguri kiza gukura kumbure uburyo ku bindi byari bitegure nk'irindi terambere. Turetse ico rero turaba ingene ibi bintu by'urudandaza hagati y'abantu ngene bisubira inyuma, nka ku mipaka tukugara, hari abantu babeshejwe n'ubwo rudandazwa, hari amasitoka asubira kudasohoka, hariho amatagisi adasubira gutangwa, ibyo byose bikaza kuremera bwa buzima bwa misi yose bw'abarundi n'amatagisi leta itoza, kubera muri ico gihe mu gifaransa bita ralentissement de la vie économique, ibice bitanga kuza bitera bisubira inyuma. Ikindi kandi cakiza ni ibi rero bijanye n'amaheraza muri hanahana n'ibihugu ha mu byifashanyo canke n'ubundi kurabona ibihugu byose biriko birabona ko byagiye mu ngorane, biriko birugaranira kubira nyene byoze hangana naco mu buryo. Urumva rero ya mafaranga abonekera mu bihugu kirafasha ibihugu bitaratera imbere, haba mu ngurane ha mu usanga kenshi ariko aragabanuka. Ivyo rero byose bishobora kugira ingaruka kuri bya bihugu by'iwacu, usanga byarimenyere yuko hari bimwe bikora habonetsemwo imfashanyo canke ingurane iyi. Ivyo rero bica bigarukana byangaruka kandi. Ikindi ni ibinyene vy'ingenzi, ingenzi zigabanutse gutembera, hari amahera y'agaciro adasubira gusirikira gutekuza kugira gute, canke ari ibintu gushorera natwe hanze kugira twinze ayo mahera y'agaciro bigahagarara. Urabona abantu kugira baje gutembera hanze inzitizi barinda gucamwo kugira baze, uruja n'uruza rw'abantu ngo ruhagaze birasubiza inyuma cane iterambere. Ubwa mbere wari inginzi ushobora kwinjira ngaha ari dijana abakerarugendo bashobora kuba baje ngaha baje kugira bakakorera ibintu ngaha turagira kunguko. Abarundi bashaka kuja guca ubwenge cyangwa kugira gute kugira ingendo hanze, naho urabona bice bitangura guteba cane. Hari igihe hafatwa nk'ingingo zo kugira imbere yuko bazora nabo banza gushikira mu mahoteli n'ibiki, ivyo biragabanya uburyo bw'abantu bariko baratembera. Urumva n'ibintu biriko biraturemera cane. Tuvuga tuti ni kiza cyo kwicarira, kuko utacicariye kica kizana za ngaruka z'ubutunzi, kigume ciyongera kiratera kigasanga cakuremera. Nico gituma nako ibihugu byose byafashe izo ngamba. Nibaza ko no Burundi twobandanya yego tukaraba yuko kitobandanya kitwenjirana. Ubushikiranganje butandukanye harimo n'ubw'umutekano bw'amagara y'abantu, eka mbere na leta n'umukuru w'igihugu barafashe ingingo, kandi ingingo zifatwa no kw'isi yose. Mugabo uravye ingene zikurikizwa umenga si neza cyane. Nta kamo muhava mutera abarundi inyifato bogira kugira ngo iki kiza ntikirandagate ngo duhave tuja muri bimwe bita kwiyugarana? Ubwa mbere twagira dushimire leta ku twigoro yagize ibyo gushiraho abantu ngo baje kwipimisha, harazi ibintu ati abantu bakarabe ahantu hose, bamwe baze barambara udufukamunwa. Twagira twishimire kuri izo ngingo yagiye ifata. Mugabo na cyane cyane natwe dutera nakama abarundi, kuko abarundi turafise ibintu byo kwimenyera, turafise ibintu byo kwama tubona ko ibintu byose hari ikintu kibidukorera, kandi bihera ku kuntu yego turakunda kuvuga ngo Imana ko tuyishira imbere. Mugabo umengo abarundi twama dushaka tubona ko Imana dukorera ibintu byose tudashizemo ka kigoro kiwacu. Imana irakwereka inzira, mugabo turakwiye kumenya yuko
dukwiye gufata tugahinduka izo ngingo badusaba abategetsi tukazishira mu ngiro kuko twari ku neza yacu ko ndakunda kubona yuko usanga hari abantu bandanya ifata minenembwe bakaba nashaka kuramukanya basubira ariko rero ni kindi naco uravye ivyuba vyasohotse mbere byasohoye n'ubushikiranganje bw'amagabano ngaha canke nibyo dusoma n'ahandi urabona yuko ikiza ca corona cinjira gifata umuntu giciye mu bihimba vy'ihemero mu bisanzwe burya naho umugera wo buri mu ntoke ntushobora uruhungo winjire mu muntu urumva ni makabize uze kuja ku mwihemero nico gituma rero no kwegerana cane biri mu bintu bikwiragiza uwo mugera gose kuko umugero uri mu ntoke utagiye ngo uyikore kuca yukore kumura uri mu ntoke nyene urumva nico ni ikintu cyo kumenya ibi bihimba by'ihemero abantu bagiye barabegerana birarandagatisha umugera cyane none n'ahantu abantu bakunda guca ku maseri abantu bakunda gukoranga cyane kwiyubara kuko kuhama hagiriwe isuku nje tuba tuti kuri izo ngingo konje manego tugera tubateraniye bagaterana intambwe ya leta bishoboye nk'ibintu bimwe nk'ibintu by'amamanza bane turakunda amamanza cyane amamanza ayadashoboye guhagarara mugabo n'ahandi barabwira mugabo bakalimita abantu bayajamo imanza ashobora tuti iki gitigiri ntikirenga kugira abantu bicare abona ko borindira bakashaka ya manza tarara bakarindira yuko ibintu bibanza gusubira uburyo uko mu manza abantu bicaranye baranduzanya cyane baregerana baragira gute haranaho byakutaramukanya mbere uraza barundi imanza baza guhura bakumburanye ari imiryango ugasanga ibyo kutaramukanya biriko biranga begerana bagira gute ngo ya nta kundi ngo twarukana kera ngo Imana iratubona ngo nta kibazo urumva byose bigaca bituma intuze umugera yongira ikindi nibyo kuma match kuri stade abantu bagenda baryohewe bagaca basimbiranira ko ngo twatsinze twagize gute bakabunga ati none agafuka muna naho abantu bari muri bus nawe begere ku mamacha bayegeranye gusumba mbere bakanaramukanya bakagwana mu nda ngo bashimirana ko batsinze canke bagize gute nibaza ko nivyo biri mu bintu aho hantu hose tubona twugabanya kugira uruja n'uruza nabyo nyene vyofasha ibindi naho nuko nyene ibyo gukaraba nivyo ahantu hose hari ahantu abantu bakunda gukorana ku mameza ku maserire n'ibiki hateza kwa amadezinfecta zarahanagura uko nubwo wokaraba ugiye kugura iserire biri kumugira ucugene mutwaye n'abantu bakijukira no kwamara utuntu bakaraba misi yose bagabara mu kumanya mugazo dufuka muno natwo aho batagabanije manza bakatufuka muno kabisa abantu bakatwijukira bakagura kuko iki kiza tutacicariye kiraguma ciyongera gishobora kuzana izindi ngorane zijaye no mu mibereho yacu ugaca usanga mugabe byo ku mirimo imirimo abantu bashobora bakayikora ariko n'abantu bazi ko bakorera nk'ahantu bakira abantu benshi bakagira bakaba abo musanga bari kumagisha bakunda ko baravugana n'abakira abantu ariko baradandaza nk'abo bateza kwambara agafukamuna kuko ukuzwa wakira udandaza usubira abantu banza kukubaza nawe uri expose kuri umwe nico gituma nibaza yuko uraba abantu no mu mashira hamwe mwame canke abantu badandaza akaba tuti abantu bari kumagishe baza barakira abantu bavugana n'abantu abo nabo bari expose bakagerageza kuraba yuko tufukamunwa abo twamara kuko abantu tabahaye nyine intumbero kenshi ntibashobora guhinduka hanyuma leta ikabishyiramo ingufu rero kugira abantu bavyumve nabo bakora ubupfukamunwa bakabukora kugira bushobore kuba bwo kwira mugabo nibaza yuko inzira yariyo mugabo tubandanye tugerageza kugira ico kiza ntikibandanye kituremera abarundi batari bake ntavuga ko ari benshi ariko harimo abavyirengagiza umuntu akora leta ishikaho icamahadabu abantu uri ahantu ukabura ahantu ukaburi kubigenza ahantu ushobora kwanduza abantu benshi boguhana nyene nani hadabu ikwaka none erega no kumenya yuko ikiza cateye uri kuragenda uri kuranduza abandi uti nabwo ukomeye genda ntuze kwanduza abandi cyane no mu civugo baravuga ati civugo ni ndakira kandi sinanduza ni wanduza abandi urumva rero ni kintu nibaza cyo gusaba nyine ko bahindura ingendo ko barundi murazi ko bitugora cyane
gufata duhindura imibereho dusanzwe mu kenshi biratugora nyibaza mugabo rero kwaho abajejwe intwara nta kindi bakora botegeza guhimiriza kuraba kugiri mugumaze kuzura uragabanya ahantu bahurira ari benshi bidakenewe cyane niba ari intambwe